cyane yuko yoza gushingurwa ngaha ntihave hagira abafoye basya bwose ngo naje gutanguza itongo ry'abapfu ry'abafoye habe namba uretse ko ntobaha n'uruhusha kuko muza murapfa yaho mwasaba uruhusha ariko abandi bose muzogenda aho n'abandi basanzwe bagenda ni kubw'iteka ry'uyu musaseredoti atarasanzwe ni no kugira ngo kandi tumushimire rwose ukuntu yitangiye iyi foye n'amafoye yose n'ukuntu gushika n'ubu yari mu rugamba kugira ngo amafoye abandanye ahagarara neza. Ni kubw'ico twashimye yuko aza kwiruhukira ngaha akabandanya yibere ngaha. Naramubwiye ko ariyo nomination ya nyuma kandi yagiye ayishimye. Nyakubahwa Cegera c'umukuru w'igihugu cyacu Burundi n'umutambukanyi wanyu, nyakubahwa umutambukanyi wahoza ari umukuru w'igihugu cyacu c'u Burundi Domisiyo, banyakubahwa bepiskopi muri ngaha, banyakubahwa mwese mu byubahiro byanyu, bakunzi mwashitse ngaha. Amajambo y'uyu munsi nako majambo y'umunsi nk'uyu murayamenyereye, ntabana menshi. Ngomvye ku izina rya Diocese nkuru ya Bujumbura ndababwire ko twabuze kandi murabibona, tubura redoti w'ingirakamaro, tubura umusaseredoti twakunda cyane kandi yarakiritera karisama, tubura umusaseredoti nari bwavuge ngo bizotugora gusubiriza, ariko ko Imana ariyikora byose n'ibindi zobikora. Turaremye rero, turaremye kandi turabona ko mwaturemesheje. Turavye igihugu c'Imana caje casidukanye n'iyonka, mukaza mukuzura iki kigo, byaduhimbaye cyane, biraturemesha. Sinzi iyo Patiri Amando aba yari ngaha icyo yari kubabwira. Kumbure guhava babwira ati ni jewe nabashikanye ngaha, jewe nyene Amando. Ariko akabivuga n'umutima mwiza, agomba kubakengurukira cyane kuko abazi yuko mwabigize kubw'urukundo mumufitiye, na cyane cyane mwabigize asanzwe abakunda cyane. Yamye abakunda, agiye abakunda. Patiri Amando muri iri hindagurika ririko riraza mu mafoye, yari mu rugamba rudasanzwe. Benshi ntago muzi, ndimukarumenye no kurumenya, ariko jewe hari ibyo nakurikiranira hafi, n'umbandanya nkurikiranira hafi. Nobabwira ko yari mu rugamba rudasanzwe, kandi sinzi yuko yohavuye arutsinda akiri ngaha kuri iyi si. Mugabo ubu yagiye, nta gisivya azorutsinda. Kuko Imana yamifise uburyo bwayo ikoresha, ugasanga ibintu bice bitungana.
Amando rero yagiye kubandanya urugamba kuko amafwaye yobandanya afise akaranga yamanye agakora ibyiza yamye aza arakora, kandi naho yoba agoyagoya abagikomeye neza bakagenda bagasubira bakayavyura kugira ngo abandanye ubutumwa bwiza. Kandi dukenguruka singaha gusa muri diocese nkuru ya Bujumbura, ni mu Burundi bwose. Iyi foyer nk'ayandi mafoyer ni foyer yugurukiye Uburundi bwose mbere n'amakungu, kandi bose iyo bahaje bakumva yuko baje ku coto c'urukundo. Uvuye ngaha akagenda atiyumvisemwo akariro k'urukundo, sinzi ingene biba vyamugendekeye. None rero kwarubwira ngo ndabakengurukire ko mwaturasanyeko. Uyu musaseredoti yari umusaseredoti wa diocese nkuru ya Bujumbura, mugabo twari tumusangiye n'amafoyer kuko yari yamaze kuyihebera. None rero uyu munsi kuko dusanzwe tubigira abasaseredoti, ni umenye yuko dukarabye kandi duciye ku mazi. Ibisigaye bizoza birakurikira. Userukira diocese nkuru ya Bujumbura bagiye baravugana n'userukira foyer de charité ya Bujumbura, bazoheza barabe ingene babitunganya kugira ngo niba hari nk'akantu foyer yoba yaramurekeye yuko yoba asigaranye, umuryango ukabugira uti ngumbure yo karonkako, bazoheza babivugane. Ivyo byose byama biva ku muryango umuntu aba yarinjiyemwo, kuri foyer abarimwo no kuri diocese abarimwo. Ngaba rero ndabakengurukiye cyane, nashimye cyane yuko yoza gushingurwa ngaha. Ndahave hagira abafoyer basya bwose ngo naje gutanguza itongo ry'abapfu ry'abafoyer. Habe namba. Uretse ko ntobaha n'uruhusha kuko muza murapfa yaho mwasaba uruhusha, ariko abandi bose muzogenda aho n'abandi basanzwe bagenda. Ni kubw'iteka ry'uyu musaseredoti atarasanzwe. Ni no kugira ngo kandi tumushimire rwose ukuntu yitangiye iyi foyer n'amafoyer yose, n'ukuntu gushika n'ubu yari mu rugamba kugira ngo amafoyer abandanye ahagarara neza. Ni kubw'ico twashimye yuko aza kwiruhukira ngaha, akabandanya yibere ngaha. Naramubwiye ko ariyo nomination ya nyuma kandi yagiye ayishimye. None rero icongerako abazohora muza gusengera ngaha, kandi ndazi ko muri benshi, muze mwitwararike gusenga Imana. Ntimuze musenge Patiri Amando uko yobakubita. Muzoze mutumbereye gusenga Imana, muyisenge musubire. Uzoba arengeje ko nk'akanota aheze ace hariya amuramutse gatoyi, mugabo ntihagire abazoza gusenga Imana ngo basengasenge Patiri Amando, baba ariko baramugirira nabi. Hanyuma rero uzoramuka agiye agashikiriza intention yiwe, ico yipfuza, Imana ikakimuronsa, aze abandanye aza arabitumenyesha, kuko ivyo biri mu byo baheza bakaraba byitwa ibitangaro, iyo bagomba ko umuntu bamusabira yuko yoba umweranda.
nk'uko rero nabasabye ko mwokwegeranya zirya ntahe zose zagiye zirashingwa mukazishira mu gitabo kandi mukazimenyekanisha, niko ndabasabye kuko ntawe usaba Imana bike yuko uzoramuka wese aronse igitangaro kubwuko yaciye ku bukandizi bwa Patiri Amando amaze gushika mu ijuru, azabimenyeshe ababwiza kubimenya, hanyuma duheze tubandanya dushimira Imana kuko abantu baba bafise ingabirano zidasanzwe Imana yabahaye. Imana ibaduha kugira ngo batubere akarorero keza mu buzima bwacu bw'abakristo. Sinagomba kurondogora, kwari kubashimira, kwari no kubabwira ngo mureme kandi mubandanye mumusabira, kuko mumusabiye bigashika akaba yaramaze gushika mu ijuru, ibisabisho byanyu bica bibagarukako maze mukaca muronka ibyiza by'Imana. Mubandanye rero muganira ngaha, mubandanye mumutera iteka, hanyuma ibikurikira abaheza babibabwire. Nitugire Kristo.